umuhungu afise 21 akwiye gushira umugore mu nzu ariko turabona nawe imyaka urayikwijemze ahubwo nayirenza aho nabona ashaje ingingo ngiyo ugerageje kurabona ni ingingo ikwiye gufatwa gamze iyo ngingo ntisingingo yofatwa yoyo ntivyokunda kwari kuryoshanya n'ikiyago kuko natwe dushaka twafata ingingo zacu tukavuga ati kugira ngo bigende uko bisaba yuko biba bimeze uko rero mwico gihe wabashaka yuko bigenda uko ashaka nako dufise ko twabivuga ko dushaka ko bigenda kabisa anovuga yuko yaravuze amajambo akomeye cyane aravuga yuko ngo muri mubano ngo bonona abana babigeme ego nabo baratwonona oya none wa Cengerageje kuraba wa abana babigeme novuga yuko akenshi bikunze kubagiriza cyane ngo mutuma ngo batakaza ubusogi bwabo yego n'abahungu babuca ariko hari igihe n'umukobwa kurondera akavuga ati uno munsi uri tayari tujya muri hotel byo gukora akazi gusakara na super bike kaje nigire gusakara none mugihe yakurondeye yakuriye na byose ni washaka yuko biba bigasko turyoherwa gusa no bararyoherwa ndari bikwiriye ko haboneka umwigeme nk'uyu byari bikwiye abakobwa benshi nk'abaje ndetse n'abakobwa n'abahungu bugurutse bashaka kuvuga buri kimwe ataguca ku ruhande bumva bakumva ivyo bintu bari fiere navyo bakabikora nk'akazi umugabo bagafuma bagwira hari wavuze ati ngo G7 birinze bishika bakamufunga ahubwo ngo na Neri nate ufungwa ko ntandera afise ngo na Chevare yofungwa ko ntandera afise nuko amategeko yoyo usanga yubatse ukundi kuntu iyo umuntu yagirije ikosa uwundi wafunguye wajyagirijwe mugabo tugiye kuraba mu mateka ya Neri nate mutunze no kuvuga nabi gusa kajya nakazi kiwe rero Neri nate kuza akavuga amajambo yiwe Neri nate yarazimye ujya ntanagikenewe kuko ni isura yiwe ntinayimwembera umutambakazi nkujya arafise uburenganzira bwo kuza kumenasa umuntu ariko arazamuka karakajyo keza basi kuko eza attention Neri nate abamwegere bakunze kuvuga ko ari mwiza ubwiza bwiwe ni bwa bwiza bwuko afise akantu yicayemwe ariko arakora oya nimba bashaka bijya bintu baravuga yuko ari mwiza ni nkavuga yuko Natasha zikuririmba nara sivyo byiza yahora suko nimba ukusa sikusa idosi novuga benshi bariko baravuga yuko yashoboye gufunga ya mpano ugakubisa umugore ngo nawo mu Rwanda rero ko bibujijwe kubisa umugore direct basha ni mugasho ya mpano ndamukunda hapari nza kuvuga byose nimuze gufata yuko nabivuze ko rukundo ndamukunda ariko niwe muririmbyi wa mbere mu Rwanda mu Burundi afise indirimbo zirenga 10 zisasosa muri album mu mwaka utanga hari gihe rero ugira ibibazo mu buzima bigatuma unabura na control muri wewe abesiko nta misi myinshi heze twarayaze n'umunyamakuru umwe wo mu Rwanda arambwira ati ya mpano ariko arafungwa ariko agambanirwa namwe mu banyamakuru bo mu Rwanda na bamwe mu banyamitaye bo mu Rwanda bibatera inzigo yuko ariko arakora kandi nuko ariko arakirwa n'abafana ariko amaze gufungwa abanyamakuru bose bagiye gupostinga ya mpano bamuvuga nabi gusa nta numwe yigeze avuga ivyiza yakoze siko ushika yaho ya mpano bamwagiriza ibiyayuramutwe ushika yahashinjwe ibyaha bishika kuri ndwi Nkundira ndakuramutse mushinga na mfasoni gwaruka D step made ndoramukije cyane ndayifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu uko bitegezwa komera. Let me say thanks to Baba Kati makuru ni step made kuri microphone ijo nyine kagasore kishima kagasore kayizegiwe n'Imana kagasore gakora ibyo Imana ikunda. Uno munsi bavuga yuko nabagarukaniye umwe mu basore bane bavuga yuko akenshi yo mu mubonye tuba tuje gusesangura amakuru bari karasirikira cyane muri entertainment nawe umwe atari ubundi sumushitsi mwaramukunze natwe twavuze ati reka tubanze tumubagarukanire this time around nkaba ndi kumwe nande ni Victoire mwaramukunze twarabonye ama feedback mwayakiriye neza bitewe n'ukungena aho araba muco kubiganiro aho aratanga kuri step mudi. So navuze amajambo menshi ka twanze dusubire tumwakire tonto bikwaye fresh umeze neza cyane none musikuru kuri baby zukamengura umukobwa man musigaye ndi baby usigaye uri baby wambonye naguba tonto makuru ya ni meza igihe kinini twakubona kuri step made bon sinaye nicaye ndibaza nta kwezi ko baguheze dukoranye nagumye nkora n'ahandi ko bisanzwe ntanguse sanzwe nko biri hama ndanagira n'ikibazo ndaburana mukuru wacu bana condoléance kabisa cyamba mu ivyo bintu rero banzura hagarika gato none makuru wabandanyije bakurikirana hafi bo mbuze mukuru wanje sinabuze telefone nagumye ku murongo amamega yarahari naguma ndaba kabisa ukuntu bipanze anovuga yuko uno munsi rero bana fise inkuru idasanzwe uno munsi ndifuza bana tubomore kabisa twinjire deep ndani nta kibazo kabisa uri tayari nta kibazo ndani okay uno munsi ari inkuru kwanze y'umwigeme iri kiravugwa cyane ndazi baramubonye Gigi
Jisa kwanze uri mu bantu kwanze umwakira gute akenshi kuko novuga yuko hari abantu bishimye kubona habonetse umwigeme nk'udiye ubaho kuvuga ibintu nk'ibyo ariko abigeme benshi dufise bagifise indero y'ikirundi ariko bari mu bigeme novuga yuko yubahutse kuvuga amajambo akomeye nkaje we nk'umuntu novuga yuko ukurikirana hafi entertainment igikorwa nk'akijyo uri mu bantu ho rucakira gute igikorwa nk'akijya cyari igikorwa gitangaje ariko cyari igikorwa ciza kabisa kubera ko mu Burundi twari dusigaye inyuma twenyene twari inyuma y'amajambere mu ivyo bintu wasanga tutari tayari no kuba navyo kuba hoboneka umuntu umwe yugurutse ashobora kuvuga ati agacanga abantu bakaryoherwa kabisa bakumva yuko boronka n'ikintu bateramirako ni byiza cyane kabisa navuga yuko yarashoboye kumenyekana cyane ku majambo yagiye aravuga ngo abahungu bungu ntimushaka kurongora ngo ahubwo na leta irakwiye gufata ingingo ikavuga ati umuhungu afise 21 akwiye gushira umugore mu nzu ariko turabona nawe imyaka urayikwijenze ahubwo nayirenza aho nabona ashaje ingingo nk'iyo ugerageje kurabona ni ingingo ikwiye gufatwa gamze iyo ngingo ntisingingo yofatwa yoyo ntivyokunda kwari kuryoshanya n'ikiyago kuko natwe dushaka twafata ingingo zacu tukavuga ati kugira ngo bigende uko bisaba yuko biba bimeze uko rero mw'ico gihe waba ashaka yuko bigenda uko ashaka nako dufise ko twabivuga ko dushaka ko bigenda kabisa anovuga yuko yaravuze amajambo akomeye cyane aravuga yuko ngo muri mu bantu ngo bonona abana babigeme ego nabo baratwonona oya none wa Cengerageje kuraba wa abana babigeme novuga yuko akenshi bikunze kubagiriza cyane ngo mutuma ngo batakaza ubusogi bwabo si yego n'abahungu babuca ariko hari igihe n'umukobwa kurondera akavuga ati uno musi tayari tujya muri hotel byo gukora akazi gusakara na super bye reka je nigire gusakara none mugihe yakuronde yakuriye na byose ni washaka yuko biba bigasko turyoherwa gusa no bararyoherwa novuga yuko novuga abantu benshi novuga harabashowe kuba positive kuri GCR n'abashowe kuba negative kuri we benshi novuga yuko hari igikorwa bacakire neza baravuze ati mu mwigeme nk'uyo kubaka kuvuga amajambo nkaje nico n'ikintu ciza ni content yari ije hakenewe yaje mu gihe cyo muga twarabonye yashowe kuba atake sana ku social media abanelina bakoresha umwanya na mutima navuga yuko yaragize ikina muvuga ko mugasi cyane muga hakuru Nelina ati navuga yuko asa nk'umuntu karamutera ubwoba ngo mushikacu ngo warakwiye gufungwa just imagine ico kintu we ikintu nk'ico navuga yuko ego bose n'aba content creator siko ariko maze kumva nka Nelina hari abantu bariko baravuga yuko ngo Nelina ati ngo ni shari ngo ni shari ngo ahubwo ngo ari umukobwa ngo yabonye umushasha ariko aramamara kumurusha niyo mpamvu ariko arerekana comportement nk'ijya wowe nawe nk'umusesanguzi iyo ngwano intambara iri hagati y'aba content creator ni ikintu cyaregiye kuhaba canke barakwiye kuja hamwe cyangwa bagashigikirana sinzi neza yuko batayaza kugira bijya bintu bibe kandi iyo gitangura ibintu ukabitangura bushasha uzanye content yiwawe aba yakira neza baba bake no kuba yakira nabi kabisa siko kuko nk'umuvyeyi ntashaka gutahura yuko ari akazi mu gihe atamusarura bizanamo siko kajya nakazi kiwe rero Nelina kuza akavuga amajambo yiwe Nelina yarazimye ujya nubwo yogerageza gute ntiyogaruka ngo afatishe nugufatirana kuya nyene yandika avuga ivyo ashaka ujya ntanagikenewe kuko n'isura yiwe ntinayimwembera umutamakazi nk'ujya arafise uburenganzira bwo kuza kumenasa umuntu ariko arazamuka karakaryo keza basi kuko eza attention Nelina abamwegere bakunze kuvuga ko ari mwiza ubwiza bwiwe ni bwa bwiza bwuko afise akantu yicayemwe ariko arakora oya nimba bashaka bijya bintu baravuga yuko ari mwiza ni nkavuga yuko Natasha azi kuririmba nayo sivyo byiza aho bazicyafatiye we Natasha ngira ari byo mupfa mwe Natasha muvuga yuko muri mu bantu uvuga yuko mukunze kuvuga cyane ko Natasha atazi kuririmba ariko iyo siyo dossier yatuzanye hari abantu bavuga yuko Natasha apari yuko iyo byashika ntagira amahera Natasha ijya hita bafise si abafise ahubwo ntaba nakiba aba umuntu mubi gose oya hari agafoto ushobora kubona kana Natasha kavuga ati yahora suko je nimba ukusa sikusa kabiza aravuga yuko hamwe cyo kintu cyane Nelina ati naco kubona yarashobe kwataka umwe mu bana bakizamuka muri social media aho uri mu bantu kwanza navuga yuko ivyo kwanza umuco utanga kuri ivyo bintu ivyo ubucaruka wese ategereza kuvyakira cyane iyo utanguye ibintu bishasha
rero bitangwa ibintu bishasha abo bihungabanya baba benshi kubera ko bavuga ati aradutwaye isoko nimba baradutumira bagiye kuba bakeya ariko naho nyene impingira cyari ndende ntibibaze ngo nawe nyene ngo ataza gutanga muri industry kinini ahubwo karakaryo keza yuko abandi bari nyuma yiwe bo murabira ko basi ntitugume tuhagaze ku bintu ariko aravuga gusa ahubwo nabo nyene bagira ama creation yabo ubu tuba dufise nk'abakobwa nka 30 batumirwa ku ma TV kabisa bakavuga bakuguruka bakavuga buri kimwe cyifuzo cabo kikaja habona kubera ko ubu nyene bovuga ati mu Burundi umusitari ninde uno mwanya ko aravuga uza gusanga ari Jisi uza gusanga ari nani wa mujama w'ibishatsi byinshi Chevale uza gusanga ari nyene kubera ko baraje tubakira nabi mugabo birakunda baravugwa turuka tunabakunze rero tumaze kubakunda niyo abantu bariko baravuga mu no mwanya byatumye na babandi bariko barapostinga bavuga ngo ni kubafungisha bagira n'ishari zabo batangura gupostinga ibintu bitaje ntibize oge tuvuge yuko Nelinati yagize ishari ego ujya ntakwiye kuba yo bariko banavuga ahubwo hari abandi bakwiye kuzamuka bagakora cyane turakenye abahungu barahari gusa ijwi ry'umukobwa haraho rigenda cyane kubera ibihungu byo byararakaye kumbe arabivuga kabiza nuvuga yuko urimo mu bantu uvuga yuko bitewe n'ukungene uri kurasigura ibintu tumva yuko uri mu bantu usa nk'uri kurashigikira Jisia ku bantu nabo ko bashaka gucinyiza Jisia dufatiye kuri bakoresha umwanya ba mutima wogerageje kuraba target yawo bamufise ko ari target neze mbo ivyo mu Burundi yuzamutse habaho imbogamizi zituma bashaka yuko bagusubiza inyuma si mu Burundi gusa ahubwo no mu bindi bihugu yakunda kwaba cyane yuzamutse mu buryo bwihuse rero ivyo vyarabaye ku baririmbyi bagenda batandukanye bakabatega iminsi ngo turabe ko asubira gusohora iyindi hit turabe ko asubira kuza umugabo ntuzi neza yuko iyo uvuze umuntu ariko aravugwa umuhaye icyo avuga nuvuga yuko hari benshi bariko bavuga yuko ngo Jisia ngo navyigenzemwo buhoro barashobora no kunafunga abirinze bishika Jisia agafungwa aho ugerageje kuraba leta yabikoze igikorwa ciza nkuko vyari bikwiriye canke bo barenganije umuntu mbo ntibikwiye yuko banafungwa kubera ko ntavyavuga bibi cyane kubera ko tugiye kurabira handi nivyo byabagiza abantu kandi ivyo bintu abakora ni ibintu birabwe kandi bikanamugaburira mu gihe hari akazi rero ushobora kubuza umuntu akazi kiwe hariho abantu ushobora kumva ngo nuwavuze ngo abahungu ngo umuhungu ngo adafise ngo ibiti vy'ikawa ngo ibi ngo amavoka yanga ashobora kurongora ntacyo yabaye ari n'umutegetsi ocafungwa abo ati rero Jisia n'ukuri bamuha amahoro ntakwiye gufungwa ahubwo na leta igira ahubwo nici ishikirije kure kuko nuvuga yuko byari bikwiriye ko haboneka umwigeme nk'uyu byari bikwiye abakobwa benshi nk'abaje ndetse n'abakobwa n'abahungu bugurutse bashobora kuvuga buri kimwe ataguca ku ruhande bumva bakumva ivyo bintu bari fiere navyo bakabikora nk'akazi umugabo bagafuma bagwira hari wavuze ati ngo Jisia birinze bishika bakamufunga ahubwo ngo na Nelinati yofungwa ko ntandera afise ngo na Chevale yofungwa ko ntandera afise ivyo nuko amategeko yoyo usanga yubatse ukundi kuntu iyo umuntu yagirije ikosa uwundi yafunguye wajyagirijwe mugabo tugiye kuraba mu mateka ya Nelinati mutunze no kuvuga nabi gusa nta kintu na kimwe ciza gifa mu kanwa kiwe niyo yanditse post y'umuntu yandika nabi akajambo kamwe kuri Nelinati ko ashaka gucinyiza Jisia nabivemwo n'ivyo ari mwana bihore canke abandanya namuvuga mu promoting kubera ko iyo uriko uravuga umuntu ega kuvuga umuntu ko atari hari naho bumuhaye akaryo keza ko kumumenyekanisha handi hana taragera siko ndazi hari abantu batari bwamumenye neza ubu bamumenye kubera Nelinati byaramworoheye ko aronka ibindi bintu avuga byaramworoheye ko aronka ibindi bintu agumamwo kubera ko Nelinati yavuze ahubwo n'abandi nibavuge nta kibazo kabisa nuvuga yuko reka tubanze dusimbire mu gihugu kibaye aho hakujya twambuka amazi gatoya Kigali kabisa hari muri rikiravuga cyane ya mpano biriko biravugwa cyane sinzi ko Jisia yondi mugabo ngerageje kuraba ku ma social media ku ma post ari karaza biriko biravugwa cyane yuko ya mpano abarizwa muri yombi nawe bikavugwa yuko akaba yagirizwa kuba yarashoboye kugirira ni honya abagore ebana ngo yakubise umugore vraiment aranamukomeretsa mu maso kabisa binamutera kumva yuko umugore avuga n'ayandi mabanga kumbore twe tutari tuzi ku ruhande nk'abantu tutari dukwiye kumenya ibintu byo mu rugo rw'iwabo novuga yuko idosi novuga benshi bariko baravuga yuko yashoboye gufunga ya mpano yakubise umugore
ngo naho mu Rwanda rero biko bibujijwe kubisa umugore direct basha ni mu gasho ego urumva amakuru nkayo hari cyo buyazi mbo ya mpano kweli ndamutekereza amarira kuzura amaso daimoni kankurura ikanyibutsa ko ari we nshaka iyo ndimwo gusengesha wewe nilo nararunguruka ivyo uko abinkundisha mufate ya mpano ndamukunda hapari nza kuvuga byose nimuze gufata yuko nabivuze ko urukundo ndamukunda ariko niwe muririmbyi wa mbere mu Rwanda mu Burundi mbere no muri East Africa afise indirimbo zirenga 10 zisasohotse muri album mu mwaka utanga afise indirimbo zirenga 10 ahubwo 10 zishika muri 15 zasohotse kuva mwaka utanga uyu munsi tugeze mu kwa gatanu afise indirimbo zirenga 15 ari nabavuze yuko ngo hajya ya mpano ni izina n'iryo muntu kabisa ni umuririmbyi mwiza azi kuririmba ni umuririmbyi azi guperforminga bien kiretse yuko hari gihe ujya mu bintu ugasanga ivyo bintu bigutera menace ya mpano mu minsi heze yakoze igiteramo cyateguwe na Doben bacita The Groove New Year The Groove menga cyarimo Bliss Melody yarakije umuriro ibintu bigenda neza gushikaye abanyamakuru bo mu Rwanda biba menace nabonye kabisa inyuma yaho ya mpano ntibigeze bamuha amahoro ntibigeze bavuga ko ikintu cizana kimwe bagumye bamuvuga ko bamumenasa hari gihe rero ugira ibibazo mu buzima bigatuma unabura na control muri wewe kabisa nta misi myinshi heze twarayaze n'umunyamakuru umwe wo mu Rwanda arambwira ati ya mpano ariko arafungwa ariko agambanirwa namwe mu banyamakuru bo mu Rwanda na bamwe mu banyamitahe bo mu Rwanda bibatera inzigo yuko ariko arakora kandi nuko ariko arakirwa n'abafana ya mpano niwe muririmbyi mu Rwanda ariko arakora ibikorwa byinshi kandi bikanakundwa kuko usanga indirimbo zose zarakunzwe zarakiwe neza nubwo indirimbo itoza gushika mu Burundi hariya mu bihugu byabo ntiburahija gusohora indirimbo nyinshi igenda biha agaciro ariko ya mpano yafunzwe yagirizwa ikosa ryo gukubita umugore ariko dufatiye kuri icyo nyene ntitwofatira ku matalent munafise itegeko n'itegeko itegeko n'itegeko kandi ndimuhanarira mu ariko amaze gufungwa abanyamakuru bose bagiye gupostinga ya mpano bamuvuga nabi gusa nta numwe yigeze avuga ivyiza yakoze siko gushika yaho ya mpano bamwagiriza ibiyayuramutwe gushika yahashinjwa ibyaha bishika kuri ndwi siko nagiye kumenya ayo makuru inyuma yaho nza kubona umunyamakuru wa mbere mu Rwanda nkunda kandi anabizi nawe nyine amenaswa ushika umwanya tuvugana yahunze ari mu Buganda ariwe Yago Pondisi byo mu Burundi amwemera sana man nza kubona Yago agize cyayivuga ndavuga ati none aya makuru niyo ashobora kuba ariyo siko yagabipostinze ariko umunyamakuru mu banyamakuru bo mu Rwanda umwe twavuganye muri bo nawe nyine ari mu banyamakuru batera menace ya mpano mugabo bo ndabitohoje neza cyasanga bararishwe ngo amahera kugira amenace ya mpano bagaragaza ibyaha bya ya mpano batisunze impano yiwe cyangwa batisunze ibintu kubera ko ya mpano yakaza gufunga icyaha cyamwagira ko cyaje gukubita umugore yeho genda agakora umunyoro wo gukubita umugore cyangwa akariha amande ariko imbuga zose zapostinze zimushinja ibindi umunwaro mogi biki watoya amazuri biki byose ibi byaha bishika ibyaha ushika umwanya ya mpano ari mugasha ariko makuru ufise yino munsi ubwa mbere nagiye kubona Kiss FM yo mu Rwanda igarutse mu minsi hari hazi minsi 3 Yago avuze kuri ivyo byo munani bya ya mpano hazi minsi 3 ata munyamakuru n'umwe mu Rwanda aziyora kiretse yuko Kasuku umunyamakuru bita Kasuku yajara bivuga ko gato naho nyine yabivuze ko yabiciye ko nk'utera inkuru bisanzwe ashimira Yago avuga ukuntu yamwakiriye ubwa mbere navyagaze ko cyane n'umunsi none ubise Kiss FM mu Rwanda iriko irabivuga ko nyene iravuga yuko ngo bitokabaye ngombwa yuko ngo batovuga yuko ngo ntuze ngo ya mpano yabuze ikimuhanura bon niko havugwa bubezwe turi mu ibintu by'imibano ibintu by'ingo abenshi barakubitwa abenshi barakomereka kandi abenshi baravuzwa bagakira ariko kubera ubura umusitari biba byoroshe yuko niyo hagize ubudomeka umuriro kwiragira hose bakavuga ati umusitari runaka yakubise umugore kuko ngaha twongera turatembera nuko ibanga ari munda usanga bakubiswa ari benshi abaraye bakubiswe no munsi ari benshi tutabimenye mu rugo byo birabaho kabeza yego
mugabo ya mpano ntiyarakwiye yuko yoba umuririmbyi umupromota wese yoza akamuvuga ko ivyo ashaka yari yakwiye yuko yoshinjwa icaha cyuko yakubise umugore nimba ari hada bariha mugabo amakuru bunyene afise umugore ejo ngo yanditse ikete arungika afungiwe amusabira imbabazi. Umva ikintu nk'ico ubona cari gikwiye kuhaba kubera novuga yuko ubu uri kurerekana urukundo bitagikenewe kuko hajya novuga yuko ntiyabagikozwe ivy'imbabazi hakora itegeko. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu afunzwe sinzi amategeko yo mu Rwanda wamufungishije kubera ko nino hari umwana wawe yagukosheje ugasanga umwana yakubise umuvyeyi akaraba ati reka manda mushira na maze iminsi 3 ariko naza kumukurayo kabeza aza kuza yikebutse ntaza gusubira kumenasa siko rero ndibaza ngira icyo yumviye ati reka mbanze ndaho ko nabigira mugabo abanyamakuru bayifatira hagufi kandi umuntu mwakundanye mwarakundanye nye ntaho ruje urukundo wo gomba gafungwa mugabo haragera igihe abira bakavuga ati oya ibyagakwiye yuko uyu muntu yoba yafunze makiyumvira ati reka nandike ndamusabira afungurwe kandi ndamusabiye ndazi birashobora kunakunda kabeza Victoire novuga yuko aho namusisishimye ko tuyaga byinshi ariko mbanje gufata akanya kwanza ndagushimire kubwo kubana natwe muri kino kiganiro. Ego novuga yuko yes bakunze Step Media uno munsi inkuru akuri yari tugenza yari Victoire yambwiye ati musore wanje muhungu wanje JD bamaze iminsi bamuduga ko vraiment birambangamira muhungu wanje mwati foke tuze dusisangure neri naje tumutere rubombe. Victoire merci sana kubwo kubana natwe. Ego nawe wakoze kabisa. Yes bakunze Step Media yari Victoire wa musore wanyu wa musore novuga yuko mwakunze cyane kuri social media ya Step Media umunsi nashoboye kumwagarukana ariko sisi la première fois urabyinye iganiro making sure kumizogira subscribe kugira ngo zuko murongo ibiganiro nk'ibi bigiye bitandukanye. So my people, ladies and gentlemen, habuze amajambo menshi kandi akubwira ati baki na mimi tafurahi sana.